bamiliye bagera kuri bane kwa Xabi Alonso ngo nuko batamuhaye ivyo yari yifuza ngo ubundi yarakoze cyumviro ciza sawa nivyo cari cyumviro ciza iki cyumviro ciza cari kuba cyumviro ciza bivanye n'umugomo guhe guhura nawo ugiye guhura na Levante ico ni cyumviro ciza ugiye guhura na Sociedad ico ni cyumviro ciza rero Oviedo ico ni cyumviro ciza kuko bizogufasha gufata umugwi mugiye guhura nawo neza cyane ku rwego rwo hejuru kandi unawusumbe kumbure kuri shingiye kuri amanota bakunda gutanga kuri amapurusa bakunda gutanga Real Madrid yaronse 82 abandi bakaronka 18 canke abandi bakaronka ya uza gusanga we Real Madrid uri hejuru cyane kubera yuko wakoresheje bamiriye bagera kuri bane ariko ugiye gura na Athletico de Madrid Diego Simeone asanzwe azi neza na neza ati ntegerezwa gutegura urukino rwa Real Madrid gusumba uko notegura higanwa ryose muri rusange yaje gura na Real Madrid ari wiwe cyambere na mbere ica kabiri yakosheje systeme ya bane babiri witwa Xabi Alonso witwa Diego Simeone yakosheje systeme ya bane babiri we nawe nivyo kuri systeme yawe ugiye gukoresha ya 4-3-3 ya 4-2-3-1 kuranyumva abakasiri babiri cushiramwo abamiriye bagera kuri bane eske ni wowe mukinyi ufise aza kugerageza kugufasha gucenga abakinyi batatu canke bane mu gihuzi ko ardagire ico gikorwa ntacashoboye Federico Valverde ntacashoboye Orechouameni ntacashoboye ninde wundi ufise aza kuza kugufasha gusambura yaje defensif yakozwe n'uno mumenyereza Diego Simeone kandi usanzwe uzi neza na neza n'umumenyereza afise burya bushobozi bwo gushora kukuzibira kandi akagutera counter attack y'abakinyi babiri canke batatu bakaduga bonyene bakanagutsinda harakantu kamwe nk'one ko kaja kuri YouTube ngirageza kuvuga ko impamvu je kubwanje numve ino yari ide nziza ku ruhande rwa Xabi Alonso nivyo yatsinzwe ariko je sigiye kumuta kwa makosa menshi ngo nuko ngo batsinzwe ngo bitanu ngo niki je numva nkaho menga niwo mumenja mugabo reka aka kantu je kubwanje ndagahagare ko muri buno buryo butandukanye sinzi ko hinge mu kanya gusa kantu gatonya karajako ariko ndavuga kuri systeme regigije gukinisha umugabo witwa Ardagirere ku ruhande umugabo witwa Jide hagati mugabo yisunga uruhande rwa umugabo witwa Vinicius Junior n'ibindi bigiye bitandukanye agafoto nibaza ko kamaze kuja kwa ariya aka gafoto mubona ni surface yari kwikinirwamwo n'umukinyi yitwa Anko wa clip yitwa Athletico Madrid uno mu defenseur akina ku ruhande iburyo yakaba yafatanye n'umukinyi yitwa Franco Mastantuono uwo mukinyi yitwa Anko hari impamvu imwe adakunze gukinishwa muri defense ya Athletico canke se ntamwita umukinyi akwiye gukinishwa cyane ku ruhande rwa Athletico Madrid kanatse no mugabo witwa Diego Simeone nawe nyine yavyumvire ko aravuga ngo reka no mugabo ndamusubize kugira ngo ninjize abandi bakinyi batandukanye bashobora kuza kugira gute kumfasha mu rukino imbere ya equipe yitwa Real Madrid uhanko niwe yari kubafatanye n'umukinyi yitwa Franco Mastantuono ariko afise ikibazo kimwe hanko uruhande woshaka kugaheba kubera ko wari ukeneye kuzibira hagati mu kibuga hasanzwe bari kwacu umugabo witwa Koke ariko haranacho umugabo witwa Nico Gonzalez kubera ko urabizi neza ngo umugabo witwa Dani Carvajal ntari efficace muri kino gihe rero Xabi yagerageza buri gihe gutakaza Federico Valverde kugira ngo Fede asubire inyuma gufashanya none umugabo witwa Dani Carvajal bazibire Nico Gonzalez yanabaye menace ikomeye ku ruhande rwa Real Madrid ku munsi w'ejo kubera ko yaciye aguma nahindagura ibibanza hanyuma Ardagirere nawe uza kufise ikibanza hagati mu kibuga ndagukeneye kuza kufasha cyane mu busatirizi uze kumfashiriza bajye bari abasatirizi gukina na cyane winjire kuri no ruhande ruri kuno mugabo witwa David Hanko kubera ko Hanko afise ikibazo cyo kudugana imipira kubera unarabe na surface cyo ku munsi w'Jakiniyemo mu gihe atarafize n'abakinyi bafatanye urabona yuko atigeze ashobora kugera imbere yizamu Real Madrid dress umupira umwe gusa yateye mwizamu gino equipe ya Madrid nawo nyene waciwa block Jude Bellingham yakabafashe neza urukino yari gutuma umugabo witwa Pablo Barrios umugabo witwa Simeone Giuliano badakina umupira kubera ko yakaba yari menace ikomeye kubijanye no gukina kuno mugabo witwa Barrios n'umugabo yitwa Simeone hanyuma Ardagirere agaca yitaho umukino w'umukinyi yitwa Nico Gonzalez kugira ngo amuze kuduga n'umukinyi yitwa Koke kugira ngo amusamaze aze kugira gute kumufasha kuzibira Hanko rero je kubwanje novuga ngo iyi miriye yaba bakinyi bagera kuri bane jewe nta erere yari birimwo uretse ko ivyo batanze mu kibuga nivyo vyabaye erere ku ruhande rwa Xabi Alonso ariko abandi bantu bagiye kuva bisunze ariko biraba ukaraba nivyo na equipe Osasuna Pamplona una equipe zitandukanye za Real Oviedo una equipe ya Barcelona vyagaragara ko ama equipe novuga ngo yitwa ko bayabaye binagaragara ko kandi ega kanatsinda ugiye ukanaraba ama equipe Xabi yagiye aranatsinda
ni ya makipe usanga ya mbere mu kibanza ca 16 15 hari niyo na mbere ijya Real Oviedo iri muri ya migwi itatu ya nyuma ariko nimwe muri equipe zigoye cyane gusiga bari bonyine imbere ya Barcelona nako ndavuga rero ati kugeza muri kano kanya vyagaragara ko abamiliye dotere nko twamaze ko turabivuga bigaragara ko muri equipe twere do Madrid hari bakibanga twe tubanze ko tubona ba Masutono zana witwa Fede Valverde witwa Ruechu Wameni ariko wa Jude Bellingham nawe ntibwaboneke abantu benshi ate kuba mutaka amakosa cyane cyane yaba abakurikira umupira w'amaguru muri hafi yaba bafana bino equipe yitwa Real Madrid yaba n'abandi bafana bakurikira umupira w'amaguru bavuze ngo nimba ari amakosa yaba yakoze kuno munsi gutanguza umukinyi yitwa Jude Bellingham avuye mu mvuno kaza kumuhuza n'abaki batandukanye aba bo hagati mu kigo turavuga ba Pablo Barrios uno mukinyi niko gonzeza kinye match dasanzwe n'abandi baki batandukanye ngo harimo n'amakosa nimba witwa Xabi Alonso nawe yoshe ko yihenda kazana mu medotere nka Jude Bellingham kuko arabana shaka n'ingene ibitsinze ko birinjira harimo amayerera amwe yo muri media afatanye na defense ego kana ahubwo karatsinda amayerera yabaye muri defense no muri mediane nyine ku ruhande rwa Real Madrid kubera ko Jacob bwanje rero sinemeranya nabo bantu sinemeranya nabo bantu mugabo nemeza ngo ntivyaryoshe canke nivyabaye ko Real Madrid bari bibaza ko bishobora kubabera kubera ko Jude Bellingham yaje novuga ngo ari wa mukinyi nivyo for example mentality Xabi Alonso yari yakoresheje Jacob bwanje no ndaba imbere yuko muri no rukino ivyo Xabi Alonso yari yiyumviriye muri ru rukino Xabi yari yiyumviriye ngo Federico Valverde na Chouameni ntaco baza kufasha hagati kanatsinda yaranabikoze biramuhira no mu nkino zari zirenganye ntaco baza kufasha hagati mu kibuga kubera ko niba abakinyi baza kufashishane mu bijanye na defense no kuzibira bagenzi babo babafashe kugira ngo novuga ngo nibaze kubakina umupira imbere y'izamo ryabo kubera ko Athletico si equipe kinazama ya mipira ngo y'amapase ngo meshi ngo nibiki si ya mipira kirango wa mupira ngo kuryohora ngo igira abakinyi ngo bagati bacenka cyane ngo bakinyisha babasatirize ngo bacenka cyane oya ni ibintu byo kwiruka ndirukanda kwatake vyanse ndaza kugaruka hagati mu kibuga ndabikunda kuzibira ndabe yuko ntori undi mupira hanyuma sure ndakwatake uko nyene ibi rero iyo bimaze kuba ku ruhande rwa club nk'iyi Athletico uri mumenyereza akomeye kandi novuga ngo akoresha ubwenge utegerezwa kwiyumvira ukavuga ngo ni bande bakinyi baza kufasha kuzibira aba basore uruhande rwa mbere rwa ruhande ruri ku mugabo yitwa Giuliano Simeone urundi ruhande rwa ruteye ubwoba rwa ruhande ruri ku mugabo yitwa Julian Alvarez basa n'umutima wa club ya Atletico Madrid muri kino gihe mu byo bakina muri no mikino yo kunyarutsa umupira hanyuma novuga ko miliye ya Real Madrid ntiyishwe na Jude kanatse nasiyo mukinyi novuga ngo yarose n'amanota make ahubwo ikintu ca mbere cyapfuye nuko abakinyi bakaba baje gufasha defense baremerewe nuko defense nayo nyine ubwayo iri kwirakina par exemple uruhande rwa ko umugabo yitwa Alvaro Carreras yarakinye mugu ukabona neza ngo ibintu byose Carreras ariko arakina biriko biramunaniza kubera ntari efficace mu bintu ariko arakora ariko aratakaza imipira akanuko sikagakorose geregeje gukora arayutakaza geregeje kwirukana umupira arawutakaza ibiro vyaciye bituma ubwa mbere na mbere mentalite y'umugwi mu mutwe itangura gupfa hanyuma uruhande rwa Vinicius Junior n'umugabo yitwa Alvaro Carreras rumaze gupfa vyaciye bituma Giuliano Simeone atangura gukira yisanzuye na cyane ko ari umwe mu bakinyi bakina nyene nka equipe yasi aranihuta no musore aritanga afise ubwitange bwo hejuru aranyaruka niba musore nkuko bivuze bwana Patrick akina kanatsinda nka equipe ni yasi akina nyene nk'iyasi aritanga arazunguruka ariruka rero uruhande rumaze gupfa vyaciye bikibazo ku ruhande rwa Madrid kubera ko novuga ko baciye batangura kubura hano bakinira andi haciye hapfa nuko ya defense navuga ya Eder Militao n'umugabo yitwa Dinjisen ibiro vyaciye bituma equipe yose bambi kubera ko defense hariho cohesion mbi hagati y'iyi equipe yitwa Real Madrid muri defense na shitsha ndetse hagati mu kibuga ukabona naho nyene yuko atari efficace ku bijanye nuko equipe ya Atletico bamaze kubona yuko barose avantage mu bijanye n'ubusatirizi nabo baciye batangura gukomera hagati mu kibuga batangura kubuza Real Madrid gukina kubera ko baraduga hanyuma bagasubira inyuma rimwe kuzibira jewe ikintu nsa nuwabonye kuri no mugore Real Madrid nivyo twagarutse turavuga ati Jacob bwanje nkiko senator no mumenyeza Xabi Alonso kuza gukoresha abamiri bagira kuri bane wazanye Jude Bellingham nivyo hora mu mvune wamuzanye kanatsinda noreka kumukoresha imbere ya Athletico de Madrid kuko ni nawo mukinyi abagaragara nk'umukinyi amaze kumenyera zino nkino za derby ufise Ardagire waje kumukoresha Ode Chouameni Federico Valverde ariko kanatsinda ngarutse nibanda kuri attaque ya Real Madrid eske attaque ya Real Madrid numva ko ari kenewe abakinyi nk'aba abataka bagira kuri babiri bashobora kuba bajena ije defense ya Atletico de Madrid kuko twarabonye kuva na kera
nimba haba no mu mwaka weze nimba twarabonye Real Madrid zigatsinda uno mugwi wa Atletico de Madrid wasanga ifise bano ba Rodrigo baza bakagora ino defense ya Atletico de Madrid haba hariyo Vinicius Junior aza kagora ino defense ya Atletico de Madrid ku buryo na bugingo vyanse ko gitsindo gitsindwa na Mbappe kuko Real Madrid no munsi ramaze kutugira nkaho umengo ni wa mugwi wibanze ko umuntu azobatsinda zo kwamarikira Mbappe imihe vyose hari gihe bidashoboka hari gihe bidakunda hari gihe Mbappe byanka ko ashobora kuza kugutsindira ni nacyo twabonye cyo Mbappe byaragoranye cyane ko Mbappe yarafashwe biza kugwana ko Mbappe batsinda tuza kubura wundi muntu ashobora kuza gutabara Real Madrid agashobora kubona ico gitsindo kanatsinda mu myaka yeze twarabonye Atletico de Madrid Real Madrid itsinda Atletico ugasangana ibitsindo byatsinzwe n'uno mukinyi Rodrigo Goez Real Madrid itsinda Atletico de Madrid ugasangana ibitsindo byaje bigatsindwa n'uno mukinyi Brahim Diaz no munsi nivyo Adagire yagutsindiye nta kibazo ujukoresheje ku ruhande Adagire nka nimero 7 wa mukinyi nashoboye gucenga abakinyi 3 canke 4 wa mukinyi nashoboye gufasha miliye ko kwisanzura kuko ufise Rodrigo Goez ahubwo ico dicakora cyo gusanzura miliye areta yaciye ku ruhande agikore yari hagati cyane cyane ahubwo keshi novuga ngo ikosa ryabaye rega par exemple nk'ubu nkarada n'ivyo yakinye nkeje yagumye akinira hagati yagumye aza gukina hagati yagumye akinira mu kibanza cyake ndi nyene ciwe cyo hagati mu kibuga vyatumye Jude Bellingham je ashobora gukina vyatumye na Jude ataza kugaragara mu kibuga rega kuza gukinira hagati kwa Adagire gwatumye na Jude Bellingham tutamubona wa Jude twari dusanzwe tuzi tutabona wa Jude twategerezwa kubona mu kibuga benshi babitayeho ngo kibazo ngo nuko ngo Jude Bellingham ngo hara mu mvune we yasi ico yarabuze surface yo gukinira mweske Federico Valverde atari mu mvune ya kinyiki Jude yarabuze surface yo gukiniramo ntiyaguriwe hari no kuntu novuga ngo ibintu bitaramera neza ku ruhande rwa Real Madrid uku kuntu par exemple kiriya kibanza kimusanga bagihevye cyo ku ruhande rw'iburyo hanyuma kandi ugaca usanga Kylian Mbappe rutini nawe yisunga uruhande rwa Vinicius Junior neza nukuvuga Vini ntasubira kuronka aza kuduganira imipira kubera ko araza kwisanga n'imiburi birafashwe n'abantu 3 canke 4 kubera ko na Mbappe bakabaye basamariye ko baje kumufatira ku ruhande nyene rimwe na rimwe Vinicius Junior aca kunza guta ugo ruhande agacamera nk'uduze hagati mu kibuga kugira ngo arabiko usabira imipira hanyuma atume Mbappe bamuvako bakaja gukinira hagati roje kubwani novuga ngo ibintu vya je ya Xabi yigeze bakonstruite niryo kosa rya mbere ryabonetse umwanya wo gukora umwanya novuga ngo wo gukosora amakosa ya club yitwa Real Madrid ni ya uronse iyo milieu de terrain yakinishije hagati mu kibuga ntiyari bw'ikinana urukino na rumwe ukabona ngo n'urukino rukomeye cyangwa par exemple ngo ikinane match yose byace bivamo akajagari haca ibintu byo kubandana gusangana mu mapost cyane rero novuga ngo ntanatevye mu bintu byinshi par exemple urukino rwo ku munsi w'ejo amakosa gwatweretse gwanyeretse defense ya equipe yitwa Real Madrid itari efficace bivanye n'imikoranire itari myiza hagati y'abakinyi bose none Eder Militao wari hagute sene usigura cyaki Eder Militao wari aho nyene utararahaza nari nkine neza umbwire ino defense equipe yitwa Real Madrid kuko ndumva kuri kuraje muri iyo nzira nyene cyane iyo defense twabonyemwe Alvaro Carreras ari wa mukino uvuga ngo yagaragaye ko yerekanye urugero rwiwe ruri hasi cyane uca wongera abitwa ba Dino Jensen ibitsindo batsinze harimo amakosa yiwe witwa Militao niwe numva karagerageza witwa Daniel Vajeni tubona muvuga ko yavyagira ikibazo ndakeneye nyene winjiremo neza eske muri equipe yitwa Real Madrid witwa Dino Jensen Alvaro Carreras n'abandi bakiye muri defense ko turavuga ko bari kubera ko twumvise ko equipe yitwa Real Madrid baba barahuye Yoba bahuye na attack ibayabaye cyo tuvuge yuko ari ya equipe no vuga ngo vyabaye bibagore mugari babakino vuga ngo bagifitiye akamaro equipe Real Madrid winjira neza wanashaka uduge ku rukino rwa kora kugina nino equipe yitwa Athletico de Madrid imikoraniro bwa mbere na mbere mu kibuga nico kintu cyakabaye ari kintu kicingenzi kuri club gukorana hagati y'abadefenseur abakinyi hagati ndetse n'abasatirizi nico kintu cyakabaye gifasha club mugabo Real Madrid baremerewe na equipe y'abakinyi ba Diego Simeone ariko ko kuremerwa rimwe na rimwe nkaguta nivyo ku bakinyi b'abasatirizi n'abo hagati mu kibuga ndetse n'imipango ya Xabi kubera ko par exemple nivyo siko Sarini yakoze kuzana umugabo witwa Jude Bellingham kubera ko yarabizi neza ngo nta mukinyi aza gushobora kuma nk'ivyo Jude yakamaye mu kibuga kandi amazi imisi akinisha umugabo witwa Flacoma Satono bigakunda akanatsinda mu nkino zigira kuri novuga ngo cakini cyo gutegura cy'umwanya wo gutegura Xabi ntiyakironse ariko kandi nubwo novuga ngo yaramaze kukironka novuga ko bice bigira ko acaza gutanguza Jude Bellingham mu rukino rutari go rwa Club yitwa Atletico Madrid kirabanemera batsinda ibitsinda hanyuma ariko ndavuga umugabo witwa Dino Jensen ndetse n'umugabo witwa
Eder Militao niba abakinnyi ikintu cya mbere kizwi neza ko baziko barafasha club ya Real Madrid ni imipira y'amadiweri aeriye no kuvuga ngo y'imipira yo hejuru mugabo bariko bakora ikijoro ryakeye ko amenga ni bariko barahuza mu bintu bariko barakora ibitsindo byose atazwendo ibitsindo byinjiye muri bitsindo bitanu bibiri yaba ica Sororof yaba icuno mukitwa General Vezo yasinze kuri penalty no kuri kufra yaba Sororof ego yaba uno kabiri shinjijwe no hajya ni Barrio Robin Romano watsinze cyambere ego yaba cyane normal yaba icuno mugabo yitwa Sororof ni ibitsindo byose byinjiye biciye ku mitwe kuri ere ya defense yabari bangushe kuri babiri cyo navuga ngo si ibi gusa je bimpa ishusho par exemple nk'igitsindo cya Normal ni igitsindo nivyo cinjiye ubona ko vyagoranye umugabo umuhungu yaje kwisunga ku bitugu vy'umugabo witwa Ruye Chouameni aramuduga kwa nyuma atsinda igitsindo reka mvuge igitsindo kigira kabiri ndetse n'ubundi buntu nagenda abona mu kibuga ubundi Athletico bakaye batsinze ibindi bitsindo bigira kuri bibiri vy'umutwe yaba bari bafise abakinyi no vuga ngo babasatirize batatu bari batondetse ku ruhande iyo babatondetse nka attaque y'abakinyi batatu bakaba batsinda ibindi bitsindo bigira kuri bibiri kubera ko hari nk'imipira nk'ibiri cyangwa itatu yaguye muri defense ya Madrid ubona ngo irabuze umuntu numwe ayitira ku mutwe kandi itari hejuru ubwo rero nibaza ngo uburebure bwa Dini n'uburebure bwa Militao bwari bumeze gute ahubwo ikintu cyapfuye si ubwo burebure ikintu cyapfuye no kumvikana hagati y'aba babiri kumenya ngo ujyashobora kunkina bijya ujyashobora kunkina bijya neze ko mwakweze twabonye amakosa ariko araba agwa ku mugabo witwa Lucas Vazquez mu bijanye n'imipira ariko arategwa y'amasantre kubera ko Chouameni yarareka gusimba ngo uwo muhungu arayibona hanyuma umuhungu nawe akaba ari wa mukinnyi atazi gukinisha umutwe yabe na gato bigaca bituma Real Madrid itsindwa ibitsindo bitandukanye no vuga ngo ubu kutamenya ngo Dine yideplace kuno Militao yideplace kuno ibi bintu byuko abantu babiri batarabimenyera nivyo byatumye Real Madrid kogwako niyi mipira ikwirinjira muri defense yabo hanyuma kandi novuga ko na performance individuelle zabayizi biko mpande zose na shecene ku ruhande rwa Real Madrid muri defense yabo ndetse no hagati mu kibuga vraiment ugutsindwa kwabo kwa mérité à 100%. Athletico Madrid yabadominye kubera ko yarose umwanya wo kugaruka mu rukino inyuma yuko novuga ngo bari bamaze kubona yuko Real Madrid atabwotera bwo bishobora kubatera mu kibuga hanyuma kandi n'amakosa ya Xabi Alonso mu bijanye n'amalamplacement no nyine yamukoze ko kubera ko nivyo habaye mu ubwoba bwo gutinya ngo Ardagira ashobora guhabwa ikarata itukura ariko cyamukuramo ari wa mukinnyi ariko arakina akagomizamwe abakinnyi bari batari ko baragaragara mu bisanzwe uravye nka Jude Bellingham Jacob Gaje nabona umenga harageze yuko Xabi mugiye yamaze kubona ko amakosa yabaye asuraga kusuruiza yamiriye yiwe nziza yahora akinisha muri La Liga karaba nimba byo kunda akazana Franco Mastatro mugaga gakuramo Jude Bellingham hanyuma agasura kuba kayamiriye yiwe nziza mugabo atariko yarabikoze ubona ko byacibina mukurako na Real Madrid iza kurangiza match vraiment teri kwirakina mu rukino fisi kibazo kivuga ngo kugeza muri kano kanya muri no equipe itwa Real Madrid coba uwitwa Xabi Alonso coba ari gipimo no vuga ngo ciwe kugeza muri kano kanya guhora equipe ya Atletico Madrid ugatsinda ibitsindo bishye kuri 5 kuri 2 uno munsi Xabi Alonso ngire yamaze gushika kuri 7 atazi gutsindwa nico gipimo twovuga ngo muri equipe itwa Real Madrid yusore kugeza muri kano twovuga ngo ni equipe ya Real Madrid tumaze ko tubona ko bwa bushobozi bwabo twanabonye mu minsi yezo uvuga ngo ni equipe itwa Real Madrid ikiratwereka ko ari ya equipe igaragara ko ari equipe izoza gutanga akazi gakomeye uno munsi kumva amaerera atandukanye ko twava muri defense tukumva n'ibindi bikomeye uno munsi Xabi Alonso na Diego Simeone agatsinda 5 kuri 2 tuvuye ko ico gipimo ciza tuvuye ko equipe itwa Real Madrid yoba yaratubereje iyo equipe atari nziza bwana Yuson mu bisanzwe igipimo kinini cyane kuri Xabi Alonso nivyo kenshi twamye tumupima twame tumutega iminsi twame tumutega imigwi ndibuka muri Monde de Club twaramuteze Dortmund arayitsinda turamutega Juventus arayitsinda ariko kandi twongeye tumutega Paris Saint-Germain irazira mutsinda kandi mutsinda ibitsindo bitari bike uno munsi muri La Liga basuye kandi baranagaruka nivyo barakinye barahuye na Zirero Oviedo imigwi twahara ko ariyo migwi ishobora kuzikamugora kanatsinda n'umugwi novuga ati ukunze kuba uri kuragora ino migwi komakomeye warana twarabonye bakora kina FC Barcelona na FC Barcelona itashoye kuronka intsinzi yorohewe cyane ariko kandi twongera turamutega indi migwi itandukanye ziyarahuye na Barevante barahura na ba Mallorca iyo n'imigwi yose yagiye arayitsinda ariko kanatsinda tugaruke tukibanda iyo migwi ikibanza yari irimo usanga ari ya migwi y'15 y'19 y'14 uko ariko kandi dusuye kuza kumutega imbere ya Atletico de Madrid turabonye resultats zagiye kugaragara byaba ibitsindo bigera kuri 5 rero mbonye ikintu gisiguye gute kuri muteze kuri Paris atsindwa ibitsindo bigera kuri 4 uwo ni Xabi siriko ndaga kuri Real Madrid ngarutse kuri Xabi twongera turamutega kuri Atletico de Madrid kandi agarutse atsindwa ibitsindo bitari munsi ya bya bindi 4 umva imigwi twita kwikomakomeye duharura ko ariyo migwi igiye kugora umugwa Real Madrid yagiye iratsinda
uno mugwa Real Madrid ibitsindo bitari munsi ya bitatu ivyo byose bitwereka iki rero hari ibintu kanaka bikibuze muri Xabi Xabi tukaze tukaraba muri yo migwi yose ukuntu yagiye aratsindwa usanga hari style doje yagiye arakoresha itandukanye niyo yagiye arakoresha bariko bahura na Dortmund bariko barahura na Juventus nimba ari ibintu byafashije Xabi gutsinda Juventus ni style doje yakoresheje kuri Juventus nimba ari ibintu byafashije Xabi gutsinda Dortmund ni style doje yakoresheje kuri Dortmund kanatsinda nimba byarakunze ko Xabi ava imbere ya Al Hilal yo muri Arabie Saoudite amahoro adatsinzwe bikakunda ko ava imbere ya Al Hilal ibanganyije kumbure kimwe ku kindi ni kubera ko Xabi hari style doje yakoresha muri bijya bihe kanatsinda je byampaye cize ariko iyo kaza kayikoresha kuri no mugwi wa Atletico de Madrid dare gukunda ko Xabi hakuri insinzi nivyo Atletico de Madrid no mugukomeye cyane kanatsinda uza ugakora ibishoka byose kenshi uzosanga we wawurushije possession ariko bobo baba bafise target yukumva ko bobori ipoto gusumba uko bokumva ko bagusumbije possession kuko garuka narabana ku rukino rw'ejo usanga na Real Madrid kuri possession de balle umengo bari hejuru kuri Atletico de Madrid ariko Atletico de Madrid ni wa mugugaragaza neza na neza yuko bo baba bifuza kubona ipoto kumva ko bonyiganza urusenga rero nkabona yuko Xabi mu bintu biriko biratuma arika aratsindwa cyane nino migwi tuko turamutega ko iminsi tuko turamutega ko ari migwi zo garagaza yuko Xabi akomeye cyangwa adakomeye suko Xabi adafise abakinyi beza boja gutsinda Athletico suko Xabi adafise abakinyi beza botsinda FC Barcelona suko Xabi adafise abakinyi beza botsinda ino migwi ya Paris Saint-Germain ahubwo Xabi style doje yakakinishemo bano bakinyi eske ni style doje yaribereye ko bakinamwo ni style doje yatumye abazana bagura kugira ngo ayibakinishemo raba Alvaro Carreras numu alphabet acha kubiharuro bitatu ari ibo bamfu raba uno Trent John Alexander-Arnold numu alphabet ari mu mvune nivyo ariko uravye ibiharo ayikaraduha na style doje Xabi Alonso amukinishamo urabona ko ari ibiharo bitari byiza cyane uno Alvaro Carreras sumukinitwa twiteze ko yoza katuzibira bano ba Guillaume Simeone sumukito twiteze ko yoza kadufasha cyane muri jeu defensif mu mugwa Real de Madrid Alvaro Carreras tumuzi neza nka Alvaro Carreras ariko akinira kuri jeu offensif cyane gusumba jeu defensif uramubona neza ko ari wa mukinya duga imbere agafasha kuri ya kote ya Vinicius Junior kanatsinda na wa mukinya ashobora kuza kaduga imipira agaca no hagati mu kibuga urumva hari ukuntu bafise style doje igomba gusa Nino je yanuze ya Alexis Bade wa FC Barcelona ukabona ko niba abakinyi afise ubushobozi bwo gucenga abakinyi babakinyi afise bwa bushobozi bwo gusatira kaza gafasha bataka atari wa mukinyi afise ubushobozi cyangwa ubwo bumenyi bwo kuza kuzibira umu numero ndwi yababujije amahoro cyane jamais nuzigera ubibona ivyo bintu ni ibintu rero bidashoboka kuri uno mukinyi navuga Alvaro Carreras kandi nimba zokomeza bakinisha muri no style doje yabane inyuma turacabona Real Madrid igogwa cyane nigihe ihuye n'umugwi ufise ya attack itera contre attack ifise ya attack ijena cyane canke igora defense yo mugwa Real Madrid je kubganje novuga ko ni Real Madrid ubona ko ni equipe je kubganje nemera ko ari nziza nubwo biri uko nubwo yatsinzwe na equipe yitwa Athletico Madrid mugabo itari bwiro nkene uvuga ngo iki gipimo nivyo nkuko twagiye turabivuga je kubari kuko par exemple nk'ubwiye kuraba Athletico bugene equipe ikunze kugora equipe ya Real Madrid kenshi cyane gashoboka kora nka sezeze nibigeze bayitsinda ndetse ya Valane passe nayo nyene Athletico yarabatsinze muri match ari bitsindo bitatu kuri kimwe nimwe muri equipe zikunze kugora club ya Real Madrid Xabi irakeneye novuga ngo akano kameze nk'agakoni kamuca ko kugira ngo arabe nimba by'ukuri canke se akosogwe muri tumwe mu dukosa yibaza yuko ashobora gukora ntihagire ico tumutwara kubera nk'ibi bintu par exemple vya cyo gumahindagura abakinyi no musakinije bano ejakinije bariya byari bisa nibitanguye kumera nk'umuco nkaho menga ntaco bitwaye mugabo uwo mwanya nibaze ko yatanguye kubona ngo guhindagura bano bakinyi hari ukuntu bishobora kunkora ko kubera ko bamwe badashobora kubuma nk'ivyo abandi bakabaye bamaye mugihe bakabaye bari ko barakinira hamwe buri gihe nuvuga ngo rwarukino rwiza gukosoramo amakosa no kubona ibintu bitandukanye kanasi nagwabaye rukino rwigishije club ya Madrid kubera ko ninye batatsindwa nk'iyi match n'ubundi botsinzwe izindi ziri imbere kandi bakarutsindwa novuga ngo canke bagashobora no gutsindwa na match novuga ngo zikomakomeye zimeze neza zakabaye ziri indispensable zakabaye ziri important gutsinda cyane novuga ko byabaye byiza ko Real Madrid bipimye kuri match nka Athletico kandi kanatsinda cyari gipimo ciza kuri bo kubera ko nimwe muri equipe zikunze gukina bibagora kandi zikina style doje zigezweho zo ku mugabane wa Buraya mu gihe yaje ari nziza ubwo rero ubaje ngo ni gipimo cyari gipimo kabisa kandi cyabaye gipimo ciza
nuko nuvuga ati cyabaye igipimo nuvuga ngo ciza ariko kandi kuri Atletico de Madrid witwa Julian Alvarez ni umukino uvuga ko arakora statistique nuvuga ngo zidasanzwe kugeza muri kano kanya mu nkino zitandukanye kuko nuwitwa nuvuga Julian Alvarez haba ku rukino ruheruka yatsinze ibisindo kuri bitatu vyiwe vyonyene no munsi nuvuga ngo kuri equipe itwa Real Madrid atsinze ibisindo kuri bibiri uvuga ngo mu nkino kuri zibiri witwa Julian Alvarez abasha kuri ibisindo kuri bitanu kuko uravye wanashaka witwa Julian Alvarez muri nose nuvuga ya 2025-2026 mu nkino ndwi amaze gukina amaze gutsinda ibisindo kuri bitandatu agatanga na passe zive nuvuga ngo Julian Alvarez mu nkino ndwi afisemo statistique kuri nde uruhara rw'iturishe kuri ndwi uno mukinyi Julian Alvarez muri no equipe itwa Atletico de Madrid kweri yaje nabigaragara avuga ngo nico gihe cyo guhagarika equipe itwa Real Madrid acazana nabikora wanashaka aza gutsinda